ku masonga nkitangura amashami aranira agateka kazi na muntu agwiriyemwo ayakorera mu gihugu c'u Burundi yarandikiye iketa abakuru ba za leta z'ibihugu bine vyo ku mugabane wa Buraya basaba ko abarundi bimwa ubuhungiro batosubizwa mu gihugu cabo. Amashahamwe avuga ko bashobora kugirirwa nabi mu Burundi. Umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza Venuste Nshimiyimana yavuganye n'umuhuzabikorwa w'iryo sekeza ari we Marie Pacifique Giraneza. Bagerageje kuraba ukuntu twogira isekeza rituma twiyamiriza uko gusubizwa inyuma kw'abantu basaba ubuhungiro b'abarundi bavanwa muri ivyo bihugu. Mwandikiye ba ministeri b'intebe b'ibihugu bine, hari Ubwongereza, hari Suède, hari Norvège, hari ndetse na Pays-Bas. Abarundi bamaze gushyirwa ku rutonde rw'abagomba kwirukanwa bangana iki? Turafise abarundi bashika ku 10 muri ivyo bihugu byose umaze kudondagura bamaze gushigwa ku rutonde rw'abagomba gusubizwa inyuma. Harimwo muri abo mbere abaza bapfunzwe barindiriye indege ibasubiza inyuma. Nico gituma ari ikintu mu by'ukuri twafashe ko cihuta kandi dukwiye kwiyamiriza cane, ijwi rigashika kure, kubera yuko nk'uko mubizi mu Burundi ahantu ho gusubiza inyuma umuntu ahahunze. Igihugu hariho iguhohotera kiremwa muntu, igihugu aho tubona yuko abasubijwe inyuma muri abo bahunze ubutegetsi bashika bapfungwa bagirirwa nabi mu buryo butandukanye. Nta kuntu rero ibihugu bivuga yuko ari ibihugu biharanira demokarasi, agateka kazi na muntu byokorana n'igihugu kiriko kirakurikiranwa ko ivyaha nk'ivyo. Haba hari amakuru mufite ko haba hari abarundi bashubijwe mu gihugu cyabo bakakirwa nabi bagakorerwa iyicarubozo? Akaruno guha ubunyene turiko turavugana nuko hari umurundi yatahanywe akugwa muri leta zunze ubumwe za Amerika yitwa Impunzi. Nibaza ko ari inkuru namwebwe ku radio yanyu ishobora kuba yaraciyeho y'uwo murundi. Ubu turiko turavugana arapfunzwe, amaze igihe kirenga umwaka apfunzwe. Ari umuntu yahohotewe ku mubiri no ku mutima. Urumva yuko bitera amakenga mu gihe hari abarundi bagira bamukurikire nk'uyo nawe nyene ubwiwe akiri mu nyororo. Ariko nanone hari ikintu kitumvikana neza. Iyi baruwa yanyu yasohotse mu gihe bamwe mu banyapolitiki bahunze mu mwaka wa 2015 barimo bitegura bataha basubira mu Burundi ku bwende bwabo, aho bavuga ko bagiye kwitegura kujya mu matora. Kuki bo badashyirwa ku ngoyi? Abanyepolitike nk'uko ubizi kenshi imvugo yabo isaba gutahura bikomeye. Ico nakubwira nuko bavuga yuko hamwe leta y'u Burundi ibahaye umutekano botaha. Ivyo navyo nivyo umuntu wese ahunga avuga. N'aba barundi bose baba inusu y'umuriyoni, hamwe leta y'u Burundi ibahaye umutekano botaha. Iyo mvuga y'abanyapolitike rero ntaho itandukaniye n'iyacu. Igihugu c'u Burundi hamwe cobamwo umutekano, abarundi bose bagihunze botaha, kandi ntabo bagisaba ubuhungiro mu mahanga. Uwo mutekano rero nturaboneka. Hanyuma ikindi nuko nk'uko ubizi umutekano ni ikigwiti c'umuntu. Umuntu umwe arashobora guhohoterwa, uwundi akaba atarashikirwa. Ubw'ivyo rero ubundi ugutaha kumwe bikwasigura ugutaha kwa bose. Ariko umuntu afashe urugero nko ku gihugu cya Tanzania gikorana n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kugira ngo ritahane abashaka gutaha ku bwende bwabo, kandi abo ngabo barataha. Bo baba bajya he? Igihugu ca Tanzania ni igihugu kiriko kiraberamwo kumbure ibintu tutari bwigere tubona mu bijanye n'impunzi. Urazi yuko ari igihugu kimaze gupfiramwo impunzi nyinshi zirasigwa mu makambi. Ivyo rero iyo wahungiye ahantu ukahasanga amasasu ukahapfira, uragira uti kumbure nofuma nja gutotezwa, kuborezwa igufa hako ndaswa. Ico ni kimwe mu bintu bituma izo mpunzi zimwe zirukanwa ku nguvu, kuko ico nakubwira nuko
benshi muri Tanzania bariko barasaba yuko bokugwa muri Tanzania kuko muri Tanzania naho nyene batahasanze umutekano. Yari Emery Pacifique igira neza akaba ari umuhuza bikorwa mwisekeza ry'amashirahamwe haranira agateka kazi na muntu agwiriyemwo y'abarundi bariko barasaba yuko atamurundi aba ku mugabane wa buraya yosura gutahukanwa mu gihugu ciwe c'amavuko. Tukiri ku makuru